Dikubu TV. Ndabaramukije Barundi kazi mwese muri diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe kandi ibikorwa. Ino message ni y'abarundi bose baba muri Leta Zunze za Amerika. Abarundi bakunda igihugu cyabo, abarundi bakunda ubumwe, abarundi bakunda ibikorwa, abarundi barajwe ishinga no kubona abarundi babaye ikintu kimwe muri Etats-Unis, abarundi bagasenyera ku mugozi umwe, abarundi bakiyubaka muri Etats-Unis, bakubaka ingo zabo n'imiryango, bagaheza bakikomeza aho baherereye, bagaheza bakabona kugira ico batereye igihugu cy'u Burundi. Barundi mwese, barundi kazi muri Leta Zunze za Amerika. Ku munsi wa gatandatu itarike 22 ukwezi kwa gatatu umwaka 2025, uno munsi abarundi mwese muba muri Leta Zunze za Amerika tubahamagarira ko mwohurira muri Louisville, Kentucky, atanumwe avuyemwo kugira ngo mwishireho indongozi ku rwego rw'igihugu, indongozi zizoba zijejwe gukurikirana ibikorwa by'abarundi bose baba muri Leta Zunze za Amerika, amashira hamwe, ingorane, ibibazo, kugira ngo mwongere kubumwe, munywane, mukorere hamwe, musenyere ku mugozi umwe, ingorane zije ziraba umurundi wese muhaguruke muzigwanye. Ayo matora rero atumiwemwo abarundi bose bagomba kwitoza kugira ngo biyandikishe maze ibintu bize bigende neza. Nkuko mwabibonye mu itangazo twashize ahabona, kwiyandikisha ugomba kwitoza wese arungika umwidondoro wiwe na resume, akabirungika kuri email diaspora burundaise worldwide@gmail.com. Rero turabasavye dushimitse kugira ngo mwitabire kino gikorwa, hanyuma muze mugerageze gushigikirana kugira ngo udashoboye gushika muri Louisville, Kentucky mumufashe ingene yohashika. Hanyuma abatumiwe cyane abashobora kugenda gutora nkuko mwabibonye biri muri Itangazo, ni wowe wese yitwa ko ari umurongozi mu gisata cyaco cyose muri kino gihugu, wowe wese yitwa ko afise icajejwe icakora nk'umurongozi, kugira ngo ashobore kugenda ahure n'abandi barongozi maze bashireho uburongozi bwego bw'igihugu, ico twita organisation pays. Abo rero bazoca bagaruka mu ntara zose kugira ngo batunganye uburongozi bwo mu ntara, maze abarundi twongere kubumwe, dusenyere ku mugozi umwe. Ubu rero uburongozi bwa diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa tubahamagariye kwitabira ico gikorwa muri benshi, kandi ntihagire umuntu numwe azovuga yuko yakumiriwe canke atabimenye kare, kuko haraheze igihe tubitangaza. Uno munsi rero ngarutse kugira ngo ndababwire ubwo butumwa bwiza bw'uko muri Amerika tugiye kongera kubaka urunani mu muryango w'abarundi, aho tuzoba tuvuga tuti ntituri mpehensa, turafise uburongozi bwishiriweho n'abandi barongozi. Nkabibutsa rero yuko n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi ariho zoba bwibereye kugira ngo buhagarikire bwirabire ivyifuzo by'abarundi batari bake ba muri Leta Zunze za Amerika. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye, Imana ibahezagire, ibisigaye tuzobivuganira muri Kentucky maze duheze tujye umunyenga twubaka Uburundi burangwa n'urukundo, Uburundi burangwa n'umwumvikano, Uburundi bugamije gushika kuri yambona kazoza 2040 2060. Mugiraho muba mwubahwe. Dikubu TV.